nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Mariko Mweranda. Yezu avuye aho arora mu ntara ya Tiri, yinjira mu nzu ariko ntiyashaka ko hagira umuntu abimenya. Yamara ntiyashobora kwihisha. Umugore rero yari nakigeme gasazwa n'umutima uhumanye, yapfuye kumva bamuvuga acaza yikubita ku nyundo ziwe. Uyo mugore yari umupagani yamuka mu Basirofensiya, atakambira rero Yezu ngo yirukane shetani ive mu mwana wiwe. Yezu aramubarira ati, banzureke abana bahage. Ntibibereye ko botora umukate w'abana ngo bawutere rutubwa. Nyamugore asubiza ati, ego mukama niko, yamara utubwa musi y'ameza turajya utuvunji abana bata. Yezu rero aramubarira ati, nukuri, aramubarira ati, kuri iryo jambo genda, shetani yakuviriye mu mwana. Nyamugore asubira imuhira, asanga umwana wiwe aryamye nayo shetani yagiye. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu gisomwa ca mbere turabandanya twumva amajambo y'Imana azananye mu gitabo ca mbere c'Abami. Ubu turiko turumva ingene ugusaza kwa Salomoni kwagenze. Ukabona yuko Salomo nkuko tuvyumvise ngaha, uko asaza ukamenga umutima wiwe uteruja kure y'Imana. Nubundi nkuko twabizirikanye ubuheruka, kibazo ca mbere nuko umuntu yibaza ati mbega biva hehe. Ni bimwe twavuganye nejo hahise, kumenya kugera le succès. Iyo ibintu vyagukundiye, kumenya ingene utegerezwa gutunganya igihagararo ugira muri uyo mwanya. Niko iyi nyifato ya Salomoni yikikuje abagore benshi cyane, batanguye kubaharura mwese muhava mugira ubwoba. Ni ya nyifato y'aba star. Umustar yamenyekana gose, umuntu wese w'umwigeme ashaka ko yoba umugore wiwe. Hana bushaka gusanga abiyitera ko bari abagore be mugabo ataho begeranye, gusa yitwe ko ari umugore w'umwami, ngo atanaho bigira bahurira. Ariko igihambaye sico, nuko uretse ko yihambiriye ku bagore benshi, vyahavuye bituma no muri ya success yiwe, kungena ibintu vyamukundiye, amera nk'uwimenyereye. Igihe kirateba kiramutitura. Aha rero hariho ubwa mbere ukoko ibintu biba bigukundiye, no kumenya igihe ingene ugitwara muri uyo mwanya, no kumenya ingene ucarero witunganya mu migenderanire n'abandi. Gusa mukama kugira ngo igihe ibintu bitwankiye canke n'igihe bidukundiye, tugumane umutima uzirikana ubutobuto bwacu nini nahazwa ry'Imana. Ini nahazwa uronse ukamenya guca urirabira mu Mana, birafasha cyane kugira ngo umuntu ntatwagwe n'ubwishime, ngusange shetani gacimurindira mu gihe ugasanga ariko arirekura. Uretse ko ku bagabo nkuko mbere tubona umenga niko abantu turemwe, abagore babagira ko ubushobozi. Hagiye bavuga ngo barashoboye. Ushobora gusanga umuntu w'umugabo gihangange gikomeye mw'isi, muga gasanga ariho umugore avuze rimwe, akajambo avuze kakamuzingazinga akamupfukamika imbere yiwe. Yego baserutsa inyuma zoboneka ko ari wari umugabo agare, mugaranda hano bashitse amuzingazinga akamugira akantu busa. Abagabo muze muri icunga.
no muri ya myanya yo hariya mugume murabagabo, mugume muhagaze mu Mana, ntakurisha icamwa kibi. Murazi ko Eva ariwe yahaye icamwa Adamu, bigerekana ingene ashobora kugira ko ububasha bubi, mugani yuko ashobora kugira ko ububasha bwiza. Haro n'abandi benshi bagira ko ububasha bwiza. Mbere sinzi ugeze no kuvuga ati inyuma y'umugabo ahambaye muri no sakomeye, mu neza, mu buntu, mu butungane, kandi nyuma yiwe wamusanga hari umugore ameze neza, amutuma amera gutyo. Abagore muze muri yumvira amarorasiyo musangiye n'abagabo, abagabo banyu n'abandi bagabo bandi, atari kugira ngo abagabo bace bikura ko responsabilité bagira bati nabo kumwe kwa Adamu nye ngo ni wa mugore wama. Oya, ugumufise uruhara rwawe, ugumufise uruhara rwawe. Nta guca umuntu umenga vyose abisendeye kuri naka nk'uko umenga nta mutima w'ubwenga afise, nta gushaka agira. Ariko kandi koko umuntu akagira ati ese ico mpa mu buzima bw'uwundi nkama ndahagira uruhara rwiza. Kuba yarashamitse ubuzima kuri jewe vyame bibimuhora waho yumva inema y'Imana imugendera ikamugirira neza. Koko kandi n'inyuma y'umugabo akomeye muri nosi wamusanga hariho umukenyezi. N'inyuma y'umugabo akomeye yaducunguye ku musaraba hariho umukenyezi ari inyuma yiwe, ndamubafinze. Bikira Mariya. Nibona ko ari akantu yakinye kandi agakina neza ikana mu bugarire. Ngo Yezu ntihari bwagere yuko akora igitangaro ngakamwinfluence akamusunika ati ahigi. Ngo gaca akora igitangaro abantu neza, ngo kandi ngo nabigishwa biwe ngo bagaca bamumenya. Ko influence uwundi kubugira igitangaro c'Imana kiza mu buzima n'abandi bakamenya Imana. Urukundo rw'Imana, Imana ingene iri hagati yabo. Mugabo aba rero bari hafi ya Salomoni ngo n'abapagani. N'abapagani baza mu bwami kwa Salomoni bagaca baza bazananye n'ivy'ubupagani vyabo bakaza kubishinga mu gihugu c'Imana. Salomoni haragera igihe arabarekerana, ariko arasaza. No kuvuga yuko sugusaza gusa ku mubiri, harimwo gusaza cane cane ku mutima. Ko turaza abandi basaza baheruka kutubwira bashaje neza n'ubwitonzi bwinshi. Turibuka umutama Simeo twumvise mu misi heze na Ana muhanuzikazi. Basaza bagumana ubwitonzi n'ubukomezi bw'inema ya mutima akorera muri bo. Salomoni rero akabarekerana, ukamenga igihe camuruhishije, amasukse yiwe yanamuremeye yamuruhishije, aratanguye kwimenyera, akarekura, akagenda ntaco, ko ari wewe ntaco. Ng'Imana irangira munekera ngo incuro zibiri zose igomba kumukebura, mugabo ngo ntiyavyumva. Umutima wiwe uragera igihe umenga ntiwumva Imana. Ntitumutwenge kuko bene ivyo bihe twese turashobora kubicamwo. Aho naho hatobara abagore, mugabo kamenga urahororokewe, kamenga igihe kirahaye kigutwara inguvu z'imbere. Rimwe rimwe bigasaba ko umuntu afata imyanya yo gusubira kwinagura. Hamwe tuja muri retraite, mwana gafata umwanya ukwiye kugira ngo asubire yicare, apangura ubuzima bw'uko bwari bumeze, asubira bupange gushasha, aburabira mu nsezerano yiwe n'Imana, aburabira mu kintu gikomeye yigeze kuyaga mu ijambo rikomeye rimeze nk'ipfundo ry'ubuzima bwiwe kumwe n'Imana. Akavayo afise indinganizo shasha, akavayo afise ireme rishasha, akavayo afise umuco mushasha, akavayo afise inguvu nshasha, agasubiza ibintu ku murongo. Iyo myanya irahambaye mu buzima. Dusabe natwe kugira ngo mu byo shobora kudushikira ugasanga kumbura igihe kiraturemere, kiradutituye, imigenderanire ikatwononekarana, nitwigere twibagira yuko Imana ni Imana, si nk'umuntu. Iyo umuntu yigaruye agasaba imbabazi, akaza kwitura kwa Yezu, aramukiza n'ububasha adashobora kwikiza.
uyu muvyeyi yarabona yuko akunda umwana wiwe, twumvise mu nkuru nziza, n'umupaganikazi, akabona ati aha hantu ntibikunda, umwana wanje ntazohava, kaza agatakambira Yezu, akageragezwa, Yezu akamugerageza, akamuha ijambo ritoroshe. Hamwe nabo bariko barasenga nga azinguriye akagwa ku ijambo ribanza rikamera nk'irimo kubisurushi, kabona arafunze umunwa, furutiye. Mugabo Yezu ntabakugomba kukugira nabi, uciye uhozo kagira uti ndaryakiriye ndaribandanijemwo, mwumvise ingene naciye abandaniriza akagira ati ntaco mukama makuru two tuvunji. Yezu agacagira ati urantsinze. Yezu igihe tumwizigiye n'igihe umenga ibintu vyose biratwankiye, aragira igihe akavuga ati wewe vy'ukuri ntufise urukundo rw'ibishobisho ngo bamwe baririmba gusa mu misa bagatamba, mugabo bageze hanze hagize agakoma byose bagaca bata. Ahubwo urimwe umuntu koko azi ico ashaka, ico akunda, akagikurikirana, naho ibintu vyo kwitambika imbere yiwe gute umenga biriko biramugerageza. Dusabe bene izo nguvu nizo zituma dushobora rero no gusozera neza. Salomoni ku byamushikiye turabona yuko nawe byanashikiye na Dawudi, bishobora no gushikira uwo ari we wese, ariko twame twibuka yuko no mu busaza n'igihe womenga ingivu nizikiri zose, umuntu agahamagara Imana, agahamagara Yesu, tuguma twiyubaka gushika ku munota wa nyuma. Cyo gituma mubona n'umuntu no mu myanya ya nyuma, imyaka imurembeje ashaje, abwira patiri ati mama sakrament. Najya bango mama sakrament no kuvuga iki? Niduhere kuri iryo jambo, ahubwo kumva uti ndashaka gusubira kwakira itoto rishasha ry'ubucuti bwanje n'Imana. Yezu akaza muri mutima wiwe akagusiga, agasubira akaguha ingoga zo kubandanya no gusozera neza urugendo rw'ubuzima. Tumusabe kugira ngo natwe tumenye kuringaniza neza amashikse yacu, kuyatwara neza mu gihe, no kuguma tuyarabira mu mukama, tuyerekeza ku mukama, kugira ngo igihe ntikidutsitaze nikiduhitane, ahubwo tukagisoza neza, tukagisozera neza imbere y'Imana. Amen.